Reka tubaramutse inshuti bakunze ba Peace International TV tubikaze mu kiganiro cy'uyu munsi, ariko reka tubanze tubashimire, dushimira abantu mwese mudukurikirana, abantu mwese mudushigikira, hari abari hanze y'igihugu, hari mu gihugu hagati, bari muri Afrika, mwese turabakunda kandi turabashimira ku bikorwa byiza mudukorera. Hari abagira sabone, hari abagira partage, hari abagira comment, mwese reka tubashimire, tubahe ikaze rero muri kino kindi kiganiro twabateguriye uyu munsi. Uyu munsi rero ni ibintu bikomeye, twama tuvuga ko ari ibintu bikomeye, mugabo uyu munsi birarusha vya bindi duhora tubabwira, kuko dufise umutumire, kameramani amwerekane, umutumire adasanzwe, umukobwa adasanzwe. Reka tumwakire aturamutse, bamwita Hitu. Hitu ni sawa? Ego ni sawa. Ndabashimiye mwese abakunzi ba Peace International TV. Nitwa Hitu nimubona, nkaba natumwe n'umugenzi yitwa Pacifique. Numunezero kuba hano hantu kugira ngo dusange bitari biki. Turamushimiye Hitu nimubona, turagushimiye ko witavye buno butumire bwacu. Ndabashimiye namwebwe. Hitu, tutaratangura ikiganiro reka tukubwire kubereho. Murakoze. Turi kumwe rero na Hitu. Hitu numuhinga, ngira ngo gira bitubwire mu kanya, numuhinga twatumiye kugira ngo atubwire kubijanye n'ivyo azi, kuvyerekeye ivyo biba yarize. Mbega Hitu, nimba atari banga mwizuduki? Jewe nize Psycologie clinique et sociale kuri Université des Grands Lacs. Murumva rero ko ari Psycologue numuhinga twazanye uyu munsi kuri no Peace International TV kugira ngo hagire ibintu adufasha, na cyane cyane ibintu byinshi usanga abantu benshi bafitiye ko ibibazo, cyane cyane ugwaruka canke abantu bakuze, canke abageze kugera nyene mu bigero, usanga afite ibibazo byinshi cyane cyane ku rukundo. Niko tugire kuvugana ko uyu munsi ku bantu bakuze, abantu bageze kubaka izabo, tugiye kuvugana ku byerekeye urukundo. Hitu, muri societe canke aho tubaye, aho tugendera, turatwumva yuko abantu bakundana, umuhungu canke umukobwa, umuhungu akatubwira ati turakundanye n'uriya mukobwa, umukobwa nakavuga ati nanje uriya mutipe nawe turakundanye. Nibihe bintu bigaragaza ko abo bantu mu by'ukuri baba bakundanye, ku buryo nabo ubwabo babibona, canke abari nyuma nabo nyine bakabona ati buriya barya abantu barakundana? Hari ibintu byo baba bigaragaza. Ego cyane, hari ibintu bigaragaza ko abantu bakundana. Iyo abantu bakundana kenshi murakunda kubona ko bari kumwe, barakunda kuba bariko barayaga, ariko hari ibintu nyamukuru by'ukuri nk'abiyo bayegereye, kumvikana, kuyaga, gusohokana. Rero bakunda gusohokana, kenshi abantu bakundana usanga umwanya munini y'abari kumwe. Yego. Nama message muri telefone, kuri WhatsApp hose abari menshi kweri, benshi ugasanga barayijoro nyene kwera kuyaga. Ko urukundo ari ikintu gihambaye cyane. Birashoboka, birashika bagakesha bariko barayaga. Oya, sinibaza ko bishika. Yego, ariko baramara umwanya munini bariko barayaga, bagendana. Nukuri abantu bakundana mubibona, namwe murabibona mu ibarabara, mu ma restaurant, mu manza zitandukanye usanga bari kumwe. Yego, rero ibyo ni ibimenyetso byerekana ko hajya ahantu bajya abantu barakundana. Yego. Bega ibyo bintu ntibishobora gushika ari ubugenzi busanzwe, bikabashikira bakagumana bakagendana, ari ubugenzi bisanzwe? Yego, ariko iyo umugenzi wawe ntimugendana misi yose, ariko ukunda gatatu mu ndwi kane usanga bari kumwe, kandi ari ibibanza bimwe bimwe usanga bari kumwe, ariko abagenzi si hose muba muri kumwe, ariko iyo bakundana usanga ari ibibanza bari kumwe imisi myinshi. Yego. Okay, ibibazo mbabarire ndaza kubikubaza kabuhinga. Hitu aratubwiye ati burya abantu bakundana hari ibintu bibaranga, naho bo bihisha gute usanga bari kumwe bayaga,
ku ma Facebook, ku WhatsApp n'ibindi, bari kumwe bayaga bavugana kenshi bagenderanira ibintu byinshi, ugasanga mu by'ukuri ibyo bintu birerekanye ko bakundana. Kandi gukundana ugasanga biratandukanye n'ubugenzi. Umugenzi murashobora kugendana mugabo kameme pana imisi yose, mugabo umuntu w'umukunzi n'ibyo bintu bishobora ko nta bindi none. Ego ayo nababerekana kuri ku ma réseaux sociaux, bakabashira ku ma statut, bakabashira ku ma Facebook, bakandika nyene amajambo nyene yerekana yuko hari ikintu. Rero iyo ukunda ari ibintu utanyegeza muri wewe, tegeza kubimanifesta n'abandi nyene bakabibona. Yego. Hanyuma rero ikindi kibazo nashaka kubaza kabuhinga, umuntu yaba umusore canke yaba umukobwa birashobora gushika ntiyumve muri we ashaka gukunda umuntu, umuhungu canke umukobwa atari imyaka yifise yo gukundana, kandi atari na principe yihaye mu buzima avuga ati je nzokundana mpejeje amashure, nzokundana mfise akazi, nzokundana. Donc arahari ama principe umuntu agenda yiha mu buzima, donc ibyo nta birimo. Umuntu w'umuhungu cyangwa umukobwa birashobora kumushikira akumva ntiyokundana. Ego birashika nk'uko abivuze, ata principe ataki birashika, ariko ivyo byose birafise ama source bivako, sivyo? Hari ama evenement ashikira umuntu mu buzima, hama ayo ma evenement rero arafise ama effet ari néfaste, novuga ama effet atari meza ku buzima bw'umuntu, nk'akarorero icyo bita mu gifaransa choc émotionnel. Umuntu ashobora kubura inshuti, urashobora kuba afise ingorane problème familial mu muryango wabo, urashobora kuba yaragize accident canke ico bita amatrauma aza pendant l'enfance, igihe umwana akiri muto. Ivyo navyo biraffecta iyo sentiment yo kumva arashaka umuntu muri we. Yego. Aha, turumva ko ari ibintu byinshi bihera no mu bwana, ugasanga umwana akiri mu nda yaragize trauma, hanyuma bigaca bimwafecta, bigatuma atumva izo sentiment zo gukunda umuntu. Mbega none izo sentiment, urukundo ni sentiment? Urukundo je novuga yuko ni sentiment, sivyo? Ni sentiment, ni ciyumviro kiba cabaye influencé par une émotion. Uravyumva? Ni kubera ari sentiment urukundo, kubera yuko sentiment yiforma mu gihe habaye une relation n'ikintu kiri objet social, sivyo? Hanyuma iyo urwo rukundo rutourna autour d'une personne, sivyo? Ni sentiment kuko urabona umuntu ukumva ikintu muri wewe uramushimye. Urumva urukundo rero ni sentiment iri muri twebwe, iba formé nico kintu kiba twabonye. Yego. Sentiment rero zirashobora kugira guhungabana, guhura n'ibibazo ibi n'ibi, ugasanga biratumye umuntu adashobora gukundana. Yego, sentiment zirahura n'ibibazo, sivyo? Sentiment yonyene novuga yuko ni pensée, siko iba influence na émotion, sivyo? Par exemple, iyo umuntu afise émotion y'ubwoba, birakrea muri we sentiment insécurité, sivyo? Rero iyo umuntu afise ibikomere, sivyo, mu mushaha wiwe ivyo bita ama blessures émotionnelles, ayo ma blessures émotionnelles araffecta ama sentiment y'umuntu, sivyo? Donc araba obstacle kuri épanouissement personnel y'umuntu, aratuma umuntu ko ico kintu yahuye naco, iyo blessure yahuye nayo, le rejet, la trahison, urabibona, canke abandon, biraza bikaffecta ya sentiment, wa muntu akamera nk'umuntu yumye atarukundo afise. Yego. Ariko kandi ari igihe iba ari handicap, abahinga bayita alexithymie, donc ni incapacité yo kutarossentir certaines émotions. Yego. Mbega none muri iyi si turimwo, muri iki gihugu turimwo, ibyo bintu umuntu ashobora kuvyevita, donc kugira ngo amasentiment y'umuntu ntahungabana, woshobora kuvyevita? Kuvyevita oyaye. Kuvyevita ntibikunda kubera iki? L'homme, umuntu, c'est un être relationnel. N'umuntu aba mu migenderanire n'abandi, sivyo? Aba muri société, abana n'abantu,
bafise imico itandukanye baravugana kubera rero dufise ingene dutandukanye yaba muri personalite yaba ingene twiyumvira ivyo bintu ntushobora kuvyeshapa kuko ubana n'abantu azogira ikintu kitakuryohera kikubabaze hama kikuaffecte emotionnellement yego umuntu ntashobora kuvyeshapa kuko n'umuntu aba mu migenderanire n'abandi. Donc rero tuvuge yuko twese ibikomere turabigenda. Yego cyane ibikomere ico bita ama blessures émotionnelles turayagendana kubera iki kubera yuko hari abahinga nk'uwitwa Carol Rinaldi aravuga yuko ayo ma blessures émotionnelles yiyaparesa entre 0 à 7 ans sivyo yiyaparesa dans l'enfance biba tukiri bato sivyo même n'abahinga baravuga hari ibintu vyafecta umwana akiri mu nda ataranasohoka kumva 0 ni 0 nyene entre 0 à 7 ans ayo ma blessure umwana aragira ama blessure sivyo rero ivyo twese turabifise nta muntu numwe atabifise izina muntu wese arafise les blessures émotionnelles. Bakuzi ba Peace International TV turi kumwe n'umuhinga mwita Ritu mu Psycologue murumva yuko ariko ratubwira ibintu bikomeye gose kandi bishobora gufasha ubuzima bwawe wa musore we wa mwigemewe ibi bintu ntibigucike gose. Hanyuma Ritu mbega none ko umuntu bamwe bibankira kubera izo nguvu usanga zitandukanye bamwe bafite inguvu zo kuvyihanganira bakabisiporta bakabirengera abandi ugasanga vyansi abo bantu vyanka nukubaheba bimeze gute nta byizigiro. Ivyizigiro birahari sivyo kubera kibihari kubera yuko turatandukanye sivyo kuno Pacifique ameze siko jewe meze sivyo hariyo umuntu yababaye avyexterioriza sivyo abona bavyita ko bafise araba extraverti iyo bababaye ayo ma emotion yabo mabi ari negative barayavuga bakagenda akabigira abagenzi babo bagaturikisha bakarira bagakoma induru bavyumva nundi rero afise une personnalité iri introverti baba introverti yababaye avyigumizamo wewe ntavuge akanuma kabona nyene ko ari umuntu yiberengaho onye igisno tutobaheba rero nabo nyene bafise inshuti sivyo abo rero no bahanura yuko naho ariko bameze abarundi bavuga ati nguza gukira ingwara arayirata kuko ivyo birafise ingaruka mbi cyane ku buzima bwiwe no kuri ya épanouissement personnel tuyako turavuga abo rero bakwiye kuraba bagenzi babo bashika abagenzi bashika abavyeyi babo bakabegera bakabavugisha bagaheza bakexterioriza ayo ma sentiment yabo kugira ngo nabo nyene ayo ma emotion yabo kugira ngo nabo nyene iyo épanouissement ibe kandi bumva amahoro yego ntitwobaheba. Tuvuge ko ariko gukira kwabo yego gukira k'umuntu ni kwirata ingwara kwanza umuntu akamenya ko agwaye kandi akeneye umuganga kuko iyo ngwara nutayivuga ntushobora gukira k'umuntu rero mu kuvuga ingwara urwaye hamugaheza ukaraba umuganga cyangwa umuhinga gufasha yego. Mbega none nimba atari nk'ibanga mwebwe murabahinga kandi muri bake muri iki gihugu usanga abantu benshi babakena mugabo nta bintu bibiri canke nka bitatu wobwira abantu kababwira ati nimwabona umuntu ameze gutyo muze mumufashisha ibibasi vyibanze ava yuko agera ku muhinga. Ego ikintu ca mbere wofashisha umuntu ari muri ivyo bibazo ni présence yawe sivyo kumuba hafi ukamuha ugutwi sivyo bivanye n'ibintu umuntu aba yarumvise banarumvise n'ama intervention umuntu agira sivyo iyo umuntu ababaye ikintu ca mbere akeneye umuntu amuba hafi kandi amumviriza. Abantu benshi baragira ibibazo surtout ngaha mu gihugu cacu nkuko hatanga ibivuga bakiri bato mu ngo benshi cyane baragira ibibazo ariko akamumenga ndakeneye umuntu anyumvirize amba hafi mvuge anyumvirize hanyuma numve ko ndemurutse sivyo muri psychologie bavyita écoute ukamumviriza atamuciramo akavuga gaheza cyo ni ikintu ca mbere cibanze kandi ico cyose umuntu si bose bafise cette capacité
ariko iyo ubonye umuntu nk'uyu ari hafi yawe canke ariko baratumviriza ukabona ko umugenzi wawe hari ivyahindutse mu nyifato y'amarelation wari mufitaniye adahari quelque part aba afise ikibazo. Rero mu ico kibazo urashobora kuyaga nawe hama ukaheza ukamwumviriza. Hari nkuko nabivuze turatandukanye, ari uvuga ati nukuri Pacifique urashobora kuma umwanya wawe mvuge gusa, kwera kuvuga biratuma yama senti yama emotion negative nako navuga araheza akayashira hanze kandi arumva ko abaye soulage. Écoute, cyo ni cyambere présence yawe sivyo, kandi ikindi naco cyo mufasha agasohoka muri ako gasho yishiramo, agasohoka akajya mu bandi. Urabibona hari ama exemple ushobora kumuha ukamwereka ko atari wenyene, hariyo n'abandi. Ivyo nivyo bintu bimbana nakubwira shabahinga nyene, ariko ivyo umuntu wese arabishoboye. Yego. Turiko turashika ku musozo wa kino kiganiro, ariko ndafise ikibazo. Abantu babiri binjiye mu rukundo bagakundana, ivyo bikomere vy'umwe hari gusanga muri kumwe mukundana n'umuntu ugasanga we ari fragile, aroroshe, donc za nguvu zo kurengera vya bikomere ntazo, ugasanga uwo wundi nawe bari kumwe izo nguvu arazifise. Abo bantu barashobora kubana? Ego arashobora kubana kandi kenshi usanga kuna abantu bahura siko baba bahuriye kuri vyinshi sivyo, ariko hariyo ibintu bimwe uba washimye ku muntu ugaheza ukavuga ati uyu tubane. Uravyumva? Rero barashobora kubana kuko uyu afise iyo force arashobora ku influence uwundi. Yorabishikangira ngo abakundana barabizi, bamaze no gushinga urugo canke n'abari mu ma relation barabizi, uvuga ati ujya muntu dukundana hariyo point fort afise kandi jewe ijya point fort yiwe iranyispire. Par exemple ari abantu bari colérique, afise tempérament nyene yiwe colérique, n'undi ugasanga nyene n'umusange afise tempérament y'umusange. Ibintu vyose aravyorosha kuvuga ati yaye naho vyagenze gute twari kubikora uku. Uravyumva wa mu colérique wewe ntariko arabitahura, oya vyagenze uku, wundi ati bimeze uku. Ugasanga uyo musange ariko arafasha wa mu colérique akavuga ati je muntu wanje hari ikintu ndamubona ko kandi kikanyispire. Hari igihe mba ndi muri situation runaka kweri côté faible yanje, ariko nkumwenga ariko arankoreva. Abo bantu rero barabana kuko ivyo umwe adafise undi ababifise, kandi ugasanga haraba ico bita complémentarité. Yego. Tugo rero turashika ku musozo wa kino kiganiro turi kumwe na Ritu umuhinga yabinonosoye niwe ariko aradufasha kuri kino kiganiro turiko cerekeranye n'urukundo, abantu babiri baba bari mu rukundo. Mbega ndakubaze Ritu, iyo abantu babiri baba bari mu rukundo, hariho nkuko watanga ubivuga, hariho abantu usanga uwo mukundanye bamushize ku ma réseaux sociaux, WhatsApp, Facebook, hakaba ari n'abandi ivyo bintu batabikunda, ugasanga byo kumushira kuri réseaux sociaux, byo kugira gute, byo kumwerekana, byo kumubwira ngo nguyu, ugasanga muri bo ntibabikunda. Ntibaba bakundana none? Baba bakundana cyane sivyo, baba bakundana kuko cyangaruka hahandi nyene ama personnalité y'abantu aratandukanye. Iyo ukundana n'umuntu w'umu introverti, n'umuntu ibintu vyose abikora aravyinterioriza wewe sivyo, suko atagukunda. N'umuntu adashaka kwafisha ibintu vyiwe, bibona n'umuntu ibi vyose bigenda buke buke mu gacerere. Urabibona si umuntu akunda akunda kugaragaza ama emotion yiwe n'amasentiment. Hariko umuntu nawo mu extraverti, n'umuntu ikintu cyose kibaye nakategeza kukimenya sivyo. Rero abo bantu barakundana sivyo, rero bisaba yuko muba muzinanye, ivyo bavyiza gusomba iyo abantu mukunda akavuga ati je dukundana ameze uku, kuko hari ababifa. Ariko izo personnalité zacu ziratandukanye kandi ntibisigura ko atamukunda, bamukunda, ariko
kumanifesta ico kigumbagumba ciwe abimanifesta uko onye muri ako gacerere kiwe. Yego. Mbega none birafise ingaruka kuri uwo muntu abyigumizamwo no kuri uwo muntu abisohora? Hariho ingaruka novuga mbi muri ivyo bintu byose? Ingaruka mbi ngomba mvuge kuri yavyigumizamo nuko iyo habaye ikintu kibi nkuko wabivuze à la longue ni babandi usanga bamaze kugira ico bita depression, sivyo? Kubera ibintu biramubana vyinshi bigashika ahantu adashobora kubikontrola bikaca bimusambura, sivyo? Ariko ujya wundi nawe abivuga ingaruka mbi nawe urumva si ibintu vyose umuntu akwiye kuba afise ibintu biri intime, sivyo? Si ibintu vyose ukwiye kugaragaza ngo banaka babibone. Donc hari ibintu biri intime vyiwawe nyene, sivyo? Para yuko nakayamenye ko nagize ikinakiriya. Yego. Aha, reka tugushimire ko wabanye natwe. Yego, murakoze cyane. Twizere yuko nitwashoboye kugukenera uzotwita. Yego nta kibazo vraiment, namwe mwakoze cyane kutwizigira mukadutumira. Reka rero tubashimire inshuti bakunzi mwari kumwe natwe muri kino kiganiro. Turizera yuko mushishikara kunezerwa n'ibiganiro tubategurira, kandi uyu mutumire wacu Hitu tuzoza turamutumira kenshi kugira ngo adufashe muri ibi na biriya, na cyane cyane byerekeranye n'ibi bintu usanga kenshi tudatahura ariko kandi tunabibamo, ugasanga turi mu bintu mugabo tutabitahura. Tubashimire rero mwese, tubibutse ibi bintu bikurikira. Reka tubibutse gukora subscribe, reka tubibutse kugira share, reka tubibutse kugira comment kugira ngo mushigikire iki gikorwa gitera imbere. Kuri microphone mwari kumwe na Pacifique Nduwimana, cameraman ni Papi Text bamutazira Galaxy.